Isukari yagenewe abarimu muri komine n'intara ya Kirundo iturutse mw'ihinguriro Sussumo yahora mu isanzwe ishikirizwa abarongoye amakartier atandukanye yo mu gisagara ca Kirundo. Ivyo bivugwa na bamwe mu masoko ya RPA, abayihabwa nabo baheza bakayishikiriza abarimu baba muri ayo makartier. Ubwo buryo bwakoreshwa mu itangwa ry'isukari ku barimu eka mbere no ku bandi bakozi bwavuye buboneka nk'ubuteza ingorane ku bakozi muri rusangi, bivanye nuko vyashika bagatondera isukari bagasiba ku mirimo. Amakuru ava mu Kirundo avuga ko Sussumo ifatikanije n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara ya Kirundo baciye bafata ingingo ko iyo sukari yohabwa abarongoye abandi mu bisata bitandukanye vya leta, nk'inyishu yo korohereza abakozi ba leta. Mu gisata c'indero hatanzwe imifuko 200 y'isukari igenewe abarimu bose bo muri komine ya Kirundo. Bamwe mu bigisha bo muri iyo komine bidogera umuyobozi w'indero mu komine Jean-Marie Karambizi ko yakoresheje akamwana wa mama mu itangwa ry'iyo sukari. Basigura ko abarimu baronkejwe isukari ari bake bafatiye ku barimu baba muri komine Kirundo baharugwa mu majana 3. Twagira ko bari batanze itoni nasi nyuma gusa imifuko 200. Cyagiye gutangaza nta bantu 3 bayironse kuko hariho na groupe twese duhuriye muri iyo groupe. Nta tangazo rigeze ricishwamwo ivuga riti umwigisha bashaka isukari naza itoha, ahubwo abakozi bo muri dese muzinanye afite nimero yawe kwandikira message avuga ati baci muri dese hari isukari utora. Rero bivuga yuko abantu 30 baba baratoye isukari. Abarimu rero bavuga ko barenganijwe mu kutaronswa isukari, basaba ko ivyabo vyokurikiranirwa hafi n'abategetsi babijejwe kugira barenganurwe. Uruganda rwa RPA rumurondeye kugira agire ico avuze ku vyo yagirizwa. Umuyobozi w'indero muri komine ya Kirundo Jean-Marie Karambizi naco yashimye kwishura inyuma yo kumwidondora ko hamwe no kumubwira ico yari akenerewe.